Inyuma y'umuririmbyi Wiz Design guhabwa gusiga ubuzima kuri ino si y'abazima mu mpera z'umwaka, uwundi muririmbyi Bface on the floor nawe nyene twaraye duhatswe kumubura, ariko Imana irakinga. Nshuti mukunzi ukurikirana G5 Media, nkundira maze ndakuramutse mu cubahiro ntangere, nizere neza yuko uri impunda marembe, ariko kandi nakwifurize uwa Mungu mwiza aho uri hose. Ushobora kuba wavyutse canke wiriwe bivanye naho uherereye, kubera ko dukurikirana n'abantu bari mu mihingo itandukanye mu mpande zine zose z'isi. Ndabifurize Noel nziza, ariko kandi nongera ndabifuriza no kurangiza umwaka neza, umwaka mushasha tugiye gutangura w'ibihumbi 2025 uzobera umwaka w'inyishu kuvyo mwifuza kuri bimwe vyose muhora musengera. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu, murabizi neza yuko mba ndahari kuri G5 Media kugira ngo ndabahereza ama exclusive news atandukanye hirya no hino avugwa ku baririmbyi, abakinyi ba filme, ndetse no mu kibano gisanzwe umwe wese mu mahano yiwe asanzwe ahurikiyemo. Nkuko twese tubizi neza yuko mu myaka yose tuzi mu mpera hakunze kwibonekeza impfu nyinshi zitandukanye, ama-accident menshi atandukanye, abapfa mu buryo budatahuritse budasobanutse neza na neza. Nivyo vyaraye bihaswe kuba ku muririmbyi Bface on the floor. Hazindutse inkuru ubona neza yuko ari incamugongo, inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi, ku bakunzi ba Bface on the floor, ariko kandi ni inkuru ubona neza yuko umwe wese ahari yovuga ati Imana ishimwe ko ataco yabaye. Iri joro riheze Bface on the floor yaragize isanganya, ubona neza ko ari isanganya rikomeye cyane, aho umuduga bigaragara yuko kubabaye wakomeretse cyane ku rugero ubona neza yuko umuntu avuga ati guhasiga amagara byari ibintu vyari kuba nk'akanya ko guhombya, mugabo Imana iravuga ati no, umwana wanje ndacafise umugambi kuri we. Bface on the floor neza abicishije kuri status ziwe za WhatsApp yanditse isaha 8 z'ijoro n'iminota 14 ashira ko foto ari mu bitaro, yandika ati ntivyari kwijana ngo umwaka uhere shetani atansotoye, ariko Imana iba yipoweye ahantu kweli nishobora kuvyemera. Arangije yakurikije ifoto yerekana uko imodoka ari iwe yabaye, arandika kandi aravuga ati iwe gisutwa ritemba riduga kabisa. Aya namwe majambo Bface on the floor yashoboye gukoresha mu kugutangaza yuko yakoze isanganya, iboneka yuko arikoze mw'iryo joro nyene risa nirikuze, aho ubona neza yuko petete yaravuye mu mihangayiko nkuko bisanzwe, kubera ko turazi ko ari ingwanyi n'umurondezi cyane mu mpande zose zitandukanye. Rino sanganya rimaze kuba comment ni nyinshi hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, abamuhoza natwe tumwipfurize kuroranirwa kugira amagara meza, ariko bivanye no ko utaramenya vyimbitse indani ingene isanganya ryabaye, icabitumye n'ukuntu vyari bimeze muri rusange. Nashimye kubashikiriza ino video nto yo kwamenyesha uko vyifashe, nongera ndanabibutsa yuko Bface on the floor ari umwe mu baririmbyi muri kino gihe bariko barakorana inguvu zidasanzwe kugira ngo bakomeze gusigasira ndetse no gufata inkingi y'umuziki w'u Burundi, aho ubona neza yuko amaze imisi afise indirimbo yitwa Baraborewe, ariko kandi bafise iyindi ndirimbo bakoranye novuga yuko ari nka Kayanza yose, kuko batoranye nk'abanyakayanza bakora indirimbo ubona neza yuko itwika kabisa, harimo D1, El Pro, Lino G, Monia Flair na Bface on the floor. Waneze yuko ino song ari song iriko irakundwa. Umwose muri comment atwandikire ijambo ryo guhoza Bface on the floor, ariko kandi mwibuke kugira subscribe kuri YouTube channel ziwe no gukurikirana buri murundi wese ahari ahava akagera, kuko bose bakora bipfuza gushigikirwa, bose bakora bipfuza yuko dushobora gushika ku ntambwe, ariko kandi tutibagira neza yuko tugomba gusengera na Wiz Designer, umwe mu baririmbyi nabo nyene babikora neza, ndetse bafise inkingi nini bashize ku muziki w'u Burundi, aho ubona neza yuko kandi ku munsi
guno munsi ashobora kuba afise lancement officiel y'indirimbo yiwe nshasha, ariko amagara atamwemerera, mugabo akavuga ati uko biri kose nzogenda nubwo nzoba mfise amabandage, nubwo nzoba ndi mwisima, ariko nzoshika kugira ngo nteramishe abankunda, nteramishe abakunzi banje, iyo bava bakagera bazoba bashimye kunyitaba. Reka rero ndabashimire mwese mwadukurikiranye, mwese mwadutije akanya kugira ngo mudutize amatwi, mudutize abiri, nanje nkakora ibishoboka kugira ngo ndabashikirize ku mwanya igikenewe. Nizere neza yuko mumfasha mutiziganya mu gupartager bino biganiro vyanje kugira ngo bishikire abandi, bishikira abagenzi benshi, maze dukomeze kwagura umuryango, kubera ko atamwebwe ivyanje vyomfana, atamwebwe ntaco nokora. Ubwo rero ndabinginze benshi muraraba ntimugire subscribe, ariko ndabinginze uwutarayikora yibuke gura subscribe, ariko kandi afyonde hajya ku gakengeri hejuru ahantu handitse tous canke all, bivana n'ingene YouTube yawe ikwandikira nimba ari mu gifaransa canke mu congereza, kugira ngo uzoronka ama notification ubwa mbere iyo ikiganiro icarico cyose canke video yari yo yose isohotse kuri G5 Media, ukaba wa mbere kuronka a link, ndetse ukaba umunyamahirwe, kubera ko ndabafise jewe amahirwe ndayifitiye. Ubwo rero namwe mugomba kumbwira yuko basi nanje kungira ari amahirwe. Ndabakunda cyane guys, ciao ciao.